ava sanga nciye nja mu bigumbagumba kubera ko kijya kibanza ndacifuza kubona ari kibanza gihiteka igihugu. Uravuze neza ko hazoba ikigo cyabo banyabuhinga n'ubumenyi. Ikintu kiciye kiza cihuta nuko Palais des Arts. Palais des Arts ubu asigaye ingoro novuga yuko ari y'ubudandaji. Ubona ari ibintu bisanzwe? Ntibisanzwe na gatoyi kuko ivyo birafistani ico bisaniye ko nakahise kanje n'iki gikorwa nagenda kora. Jewe ndi mu bantu bayitoye yitwa Palais de la Nation, twayita province kera. Hari ahantu bata ibintu batagikoresha mu bushikiranganje bw'ubutungane. Hanyuma tusanzwe kurikana ibyo gwaruka muri New Generation ndahinje hari umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icenda na gatandatu. Ninjiyeyo niho nasanga ari ahantu hasa neza mugabo hononekaye. Ndibuka yuko namaze iminsi njayo ntembera ntazi ko hariho n'isima kubera ko hari huzuye imicafu, abantu batagira aho baryama mu gisagara ntibaza kuryama, bari bahataye ibintu. Gushika aho ngenda kubisaba mu bushikiranganje bushinzwe inyubako za leta, ubushikiranganje bw'ugwaruka n'imico kama baratinda batwemera kuza kuhakorera. Hahindutse Palais des Arts ariho dukorera. New Generation yahakoreye imyaka 8. Sinibuka neza umwaka ariko shobora kuba ari 1998 ndabona umushikiranganje arahakorera arahari, ndabona ingene vyakozwe ico gihe twarahakora ibikorwa byinshi byiza. Bijya bikorwa rero byo kudandaza byatangiye kuza ariho turi kandi rero turamera nk'abanavyiyamirije. Sinorinda kubijamo ngo ndabivuge byose ariko byo bari bimwe mu mpamvu zatumye tutakihakorera kubera ko twameze nk'abiyamiriza ingene ko arakoreraho ibikorwa bitari bya bikwiye kuhakorera. Rero novuga naho mutakimbajije ico hajya ahantu murumva ko twahabaye ico gihe cyose tuhakorera hari icifuzo cyuko hoba ikigo ndangakaranga cy'igihugu. Turamva ibigo ndangakaranga by'abafaransa by'ibindi bitandukanye. Turakeneye ikibanza ahantu abantu bashobora kuza bakabona imico y'u Burundi. Hari abantu benshi batazi ibintu biri hajya muri Palais des Arts bikihari. Imeza umwami yacirako imanza, inkono yari yubatse bahora bashiramwo bakanyweramwo inzoga y'amasaka igihe umwami yahaje. Abantu baje muri rya Palais des Arts abantu benshi bakomeye. Umwami Baudouin yarahaje, abantu nka Billy Graham barahigishirije abantu muri kahise ku Burundi. Sinibaza ko ari kibanza nka kirya. Murazi yuko bwa mbere yari ikibanza ingoro y'inama nshingamateka y'ubwami bw'u Burundi. Rero uravye ingene n'inyubako igikomeye kandi imeze neza, kijya kibanza ncagikuye ku isoko yo kudandarizamo. Ni kibanza gikwiye kuba ikibanza ndangakaranga cy'igihugu kandi novuga centre culturel Urundi. Un centre culturel Urundi iza guha agaciro byose, haba ururimi rw'ikirundi, haba umuco w'ikirundi. Ikibanza umuntu abanyamahanga bashobora kuza kugendera bakabona ivyo Uburundi bwacu, umuco dufise. Kuko ni kibanza kinini, abantu benshi babona ijya sare gusa ariko bifataniye gushika kure hariya hakorera ubushikiranganje ushinzwe ubutungane. Hariho ikibanza hagati cagutse gishobora gutunganywamwo ibintu bitari bike. Rero mubona na hajya hari abantu batabibona neza nuko iri muri ijya sare urafise ukuntu ushobora kugurura ugaca ubona igice cyo mu kigo hagutse hanini cyane gose. Niko babitunganije ku buryo umuntu ashobora kugurura agashobora kwagura yakaba ikibanza kinini. Rero aho no hava sanga nciye nja mu bigumbagumba kubera ko kijya kibanza ndacifuza kubona ari kibanza gihiteka igihugu kandi byukuri ndazi ko bizokunda.